Harashize iminsi uduce tumwe twa Uganda twugarijwe n'icyorezo cya Ebola. Uduce twa Kasanda na Mubende nitwo twagaragayemo abarwayi benshi. Uyu munsi Ministiri w'Ubuzima muri Uganda yatangaje ko iki cyorezo cyarangiye. Gusa hari gahunda yo gukomeza gufata ibipimo by'umuriro ku bantu banyura ku mupaka uhuza Uganda n'u Rwanda. Ebola yari imaze hafi amezi 4 yugarije Uganda, aho yishe abantu bagera kuri 55. Ari mu karere ka Mubende, n'abahagarariye ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, Jane Ruth Eceng, Ministiri w'Ubuzima muri Uganda, yavuze ko bwa mbere iki cyorezo cyagaragaye mu kwezi kwa 9, nyuma kikaza kwemezwa na OMS. OMS yemeza neza ko icyorezo nk'iki cyaranduwe neza iyo hashize byibuze iminsi 42 nta murwayi mushya ugaragaweho ubwandu. Uganda yari yarakoze ibishoboka byose mu rwego rwo gukumira icyo cyorezo ngo kidakomeza gukwirakwira. Hashyizweho ingamba zirimo gukurikiranira hafi abarwayi no gushakisha abagiye bahura n'abanduye nabo ngo batanduza abandi. Uyu muhati wo gukumira Ebola muri Uganda wongerewe ingufu, aho yatoboye igakwira mu turere 9, hari ubwoba bwinshi ko ishobora kuba yakwira mu gihugu cyose. Byaranashobokaga kandi ko yakwambuka n'imipaka ikajya mu bihugu bituranye birimo abagenzi bava cyangwa bajya muri Uganda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko abantu bose banduye Ebola muri Uganda ari 142, abahitanywe nayo ni 55, naho 87 bo baravuwe barakira. Iyi Ebola imaze iminsi ihangayikishije inzego z'ubuzima muri Uganda, yatewe n'indi virusi ya Ebola yaturutse muri Sudan, imwe muri virusi 6 za Ebola kugeza ubu zimaze kumenyekana kandi nta rukingo rwazo ruhari. Gusa hari ibigo bikomeye birimo kaminuza ya Oxford na Institut General byose byo mu Bwongereza byakoze inkingo ziri kugeragezwa muri Uganda, hakiyongeraho ikindi kigo cyo muri Amerika cyitwa Sabin nacyo gikora inkingo. Umuyobozi wa OMS Tedros Ghebreyesus yashimiye Uganda kuba yatsinze urugamba rwo kurandura iki cyorezo kidahitanye abantu benshi cyane nk'uko byagenze muri 2020 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abagera ku 2280 bose bahitanywe na Ebola. Wabuzi aho izina Ebola ryaturutse? Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho hambere iyi ndwara yaje guhinduka icyorezo yatangiriye mu mwaka w'1976. Aha muri Kongo rero hari umugezi witwa Ebola, unazwi kandi ku izina rya Legbala, ari wo bitiriye iyi ndwara ifata izina rya Ebola gutyo. Uyu mugezi uherereye mu majyaruguru ya Kongo, ufite kilometero zigera kuri 250. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.